Bakunzi bacu nkuko mubimenyereye mu biyago vya misi yose tugirana turagica hirya no hino ibyo tubamo mu buzima mu nkundo mu miryango. Uno munsi rero suje y'uyu munsi tukavugana mbega ni gute ushaka kumanajinga comportement y'umuntu kugira habeho kubana neza sero n'imyaka bafise. Aho munsi uza kwibanga cyane ku bakobwa iyo novuga bari mu rukundo bivanye n'imyaka baba bafise hariho ukuntu bitwara. Mbega none ni gute tumanajingiza comportement zabo. Ni Christabella Munezero kuri BA Media ndabahaye ikaze. Nkuko nabibabwiye tuza kuganira ingene umuntu ashobora kumanajinga comportement y'umuntu. Nari nabibabwiye mu gutangura ko tuza kwibanda kuri comportement z'abakobwa iyo bari mu rukundo cyangwa iyo bari mu bintu. En fait novuga ko rimwe na rimwe ego abakobwa baratanga gukura mu mutwe abahungu sero n'imyaka kuko nk'umukobwa wa 20 ans novuga ko hari gihe abasumvya mu mutwe umuhungu wa 20 ans mugabo urumva ntibama bakundana bangana, ariko uwo mukobwa afise 20 ans abari wawundi aryoherwa n'ivyo abona, aryoherwa n'ivyo yumva, amajambo yumva, ababona genre ubuzima buroroheje. Donc mubwire neza mukorera ibintu byiza, mufetera anniversaire kuri Saint Valentin ahamenye umusohokane umugire iki. Donc ibyo bindi byo ku genre réalité ibintu ngo umusigurire ntavyumva cabona yuko umengura mwana. Rero muri ico gihe wewe ubukuze ni yakoze ikosa ntuhuta hari ukuntu utamuhana. Ntushaka kumuhana nkuko wari guhana nk'umuntu wa 25 ans kuko umuntu wa 25 ans wari ushaka kumuhanisha silence, ariko wa 20 ans umuhanisha silence plus uri kuramukomeretsa kuko iyo niveau yiwe ntabarayishikako. Donc rero hari igihe bitugora kubana n'abantu ukibaza ngo niba bagoye mugabo ugasanga nibihe barimwe. Ni nka kurya bavuga ati adolescence irabajana mu bintu ati ukavuga ati je adolescence yanje nkoresheje iki, ugasanga n'umuntu w'intumva vraiment kandi ukavuga ati no kweri iki nibiharimo. Rero uwo muntu wa 20 ans ucumenye ingene umutwara kubera bakunda ivyo abona biyagayaga, ucumenye ingene wigenza nimba ari kumuyagisha cyane kugira kure mu mutwe navyo nyene ukabikora psychologiquement ukamuhindura, socialement nyene ukamenya ingene yabana n'abandi akakira genre la différence, akamenya yuko uko ivyo ashaka bitagenda uko peu à peu ugasanga yakuze. Dushitse kuwa 25 ans naho umuntu wa 25 abatanguye gutahura buke urashaka kumubwira ikintu ntagitahure ubwo nyene muga akaguha umwanya ukaumva aremera. Niba abantu usanga umubwiye ikintu acashima nko guhora akabanza kumedita basi akiyumvira ego nawe nyene ntashoka kubera uko 20 ans 25 ans umengo ni generation imwe, muga wewe arafise akagrade gato ko gutahura buke. Donc urashobora kumubwira ikintu nawe nyene akagira iki akagupartager les idées, ukamubwira ikintu kumva araguterereye donc wabatanguye gukura. Rero uwo nawe ingene ucumutwara umuha umwanya wo kwiyumvira kuvyo uba wamubwiye cyangwa ivyo murimwe meme no mu kazi meme no kwishuri. Antuka warabona umuntu ukavuga ngo uryo muntu ushara kuze mu mutwe ujekera sinabitahura bashaka kukubwira ati umuntu avuze canke ingene yitwara bakabwira ati umuntu yarakuze mu mutwe, ukavuga ati ngukura mu mutwe ni gute babona ko umuntu yakuze mu mutwe mugana ingene yitwara ukana ati sha urya n'umwana n'ubwana urya nawe ukavuga ati yarakuze mu mutwe akamenya ingene aje ha stress akamenya ingene aje ibintu akamenya ko uwundi donc ari une autre personne est différente yawe ego tuta ku mugwi wa 27 ans 28 ans umugwi wa 27 ans 28 ans nabagendwa n'amajambo misanzwe aba yakuze. Antuka umukobwa wa 27 ans 28 ans aba yatanguye gutahura ni wa wundi n'ubwana basa yiwe yoba utotinya kumubwira ati nukuri jewe ndumye nukuri ati oya ndumye ati kuko abomba bisize ndumye pe, mugabo akabitahura akavuga ati okay ko adafise amafaranga sukunyanka peut-être que vraiment nivyo arakenye. Ni wa wundi uzosanga ashobora kwigirira choix ikintu
raporo y'ivyo abona ibishobisho canke iki ashobora kwiyumvira udashobora kumuhendesha amajambo ngo avyemere kameme araboshirira mu vyiyumvira agashira akaraba abakuze ego uwo nawe urumva aba mu bisanzwe aba yoroshe kugiranira amahorasiyo no mu kazi aba yoroshe kuko aratahura nimba yahora agenda dufate nk'akazi bisaba amata nkayo ugasanga nk'ubu turi mu bihe by'ibitoro bigoye kare yahora afise imodoka umutwara akavuga ati turafise tanga mugabo uwo munsi mwipakiza na bus cyane ni hafi murahagenda warashobora kubitahura mugabo umwe wa 20 ans uvuga ati na jewe oya niho uzosanga baguma batambatamba bagiye bakiri bato ugasanga habyanse muri iki kintu byanse ntashwa mu bisanzwe mugo wundi amaze kugira genre niveau yo gutahura bari karakura umukobwa nawe ageze muri 30 bivanye n'amarecherche twagize umukobwa ageze muri 30 ahubwo bageze ko nawe yubaka amahorasiyo y'abandi afasha abandi yumvira abandi baye wawundi ati aba ari umugeni wa Yesu kabisa aratohoza agashishoza donc we urumva arashobora no kureka ikintu papa yuko novuga gute cyamuryohera akavuga ati mugana Rofeti ingene ngana nibyo ngezemo nikigero ngezemo ikintu reka ndakireke akavuga ati reka ndakireke yego cari kundyohera mugabo bivanye nuko ngana akavuga ati reka ndeke ugasanga ni ikintu genre de loisir canke iki akavuga ati oya wapi kweri ntibimbereye urumva uwo rero aba yamaze kuba mature nyene mature bari umukobwa ari mature kandi mu kibano murababona mu buzi abafise objectif yagiye mu kintu no muri ivyo vy'amahorasiyo ntabakundana kugira ngo aronke donc profit oya avuga ati yubaka ubuzima donc yubaka ubuzima agire kazoza eko sinzi ko hari ico mufise sinzi ko hari ico mwumvise nabanashye ku ruhande ca hirya no hino mutatahuye ariko ngerageje sero n'amarecherche twagize uko niko abantu mu byo bakora mu byo barimo sero na age niko bitwara rero bivuze gute bivuze ngo avanye kujija umuntu raba ikwangana kameme biraba uwari hama abantu bamadu twabaye desu kuba desu urumva ntibisigura ko ngo ninaraba nkasanga umuntu akuze arashaka kuba ari umuntu akuze ugasanga arafise hota mubi rero nkuko twama tubibafasha tukababwira amasuje mwe nayo oye rero yaba ari umuntu w'umujene mbere yaba nabubatse kuko hari abubaka basumbanya imyaka myinshi hariho n'abajene baba bariko bitegurira akazoza kabo kugira amahorasiyo yabo rero umuntu hagize ico mudahurizako ntuce wihuta kujija cyangwa uvuga ati reka uko bijemo oya basira abanzura umuntu wanswa wari ari mu kigeri kihe kugira ico kintu mupfuye ibone grade agifata ko canke ungene yavyitwaye nimba umusumvye imyaka ho umuntu banzura bati est-ce arika yajise sero niki sero ni imyaka sero ni byabayemwo ibyo urumva biba bivana rero nitujije umuntu surtout habaye ikintu tubanze tumutahure psychologiquement kwako umuntu sero ni nkwangana canke ibyabarimo ari bimutuma kore yajisa imbere y'ikintu cyangwa ugasanga ari abantu vraiment bifitiye imitima yoroshe ugasanga ntibikunda vraiment ko ashaka no kuja hani ikintu ntibikunda ko ashaka uko avyumva uko bimuje mu ngo niko vyoca bigenda c'est pas toujours ko ikintu ko tugishaka ariko kigenda rero nkuko twama tubafasha sinzi yuko hari ico mumva mu duterera sinzi ko hari ico mumva kibafashije nkuko twama tubibasaba mubaze mudukikirana mutwandikire muri commentaire hama ari ico mushaka ko tuyaga ko ubuzotaha muzobitubwire yari Christabel Munezero ni kuri Bay Media ciao ciao